iyo muriko muravuga Billy Man Boy muzoze murasubira kuvuga ngo Billy Man Boy yakana ni Billy Man Boy ya Jadix babandanye kunkorera publicité arafisemo ikibanza rero kubera yitwa The Black yazikaba yitwa Black The Black urumva yuko byose birafatanye ariko no musaza wacu arancanga burya afise brand zibiri hako nizi itatu ni yasanzwe mu Master Music haro Jadix haro Master Music haro The Black haro da Billy Man Boy zizemetse by the way karibu cyane boss. Merci beaucoup. Meze neza. Niko poa, niko fresh. Nakundi twigawe musaza. Urakoze cyane. Afise sound mu ara sounding neza. Afise ju vraiment. Yo nko mu MC ubutesa sana kuri stage. Ya sazwe ndu mu MC. Hey, mashow ya mayife machange ya mariage. I'm a hero. I'm a born in the ghetto. I'm a MC. Pande zote tunamimina. Au sio? Bana. Haje uno mwaka ndagutwese ikintu kimwe abarivye agaswahili karagenda ayi ngo zavuga igiswahili bo cyane imbere yo kumuririmbyi natanguye kuba mu MC wewe ya narakoze amakaravane ya Savonor imyaka myinshi after yo ngaho nca ndabumuririmbyi Jadix je ndibuka nza ingozi mu 2010 11 12 hajya waraterera ivyuma vyatari ico gihe wari big vyatari bro ariko nashaka kumenya kigiye nari big wari big yes okay ico gihe wari uvyibusha gusoma ngaho man era afite uko kuboko naraterura sana na nkakina na football mugayi Bujumbura siyororo hariho ari indirimbo mfise ivuga ngo bu ja BJ Bujumbura ni bara yani Bujumbura hashitse utegezwa kuba makini kugira nturari inzara wishinze ivyuma ntubijya musaza fo rero ko tuba makini kugira turare turiye turonke ico dushira mu kanwa sivyo umusozi ukomeye cyane kubako ngo ubonye urubuye runini ngo ucugira gute ngo uheshe ngo muga ubonye ngo runini ngo utege umutwe ngo muga gatoye ngo ucuheshe bari baratubeshe hajya kijyagiye sivyo none yes nubwo kijari kinini tege umutwe ugifate nibyo onye kumbura Jadix ko twira ati uno musozi uragwe kubako mugabo ifo gupambana kugira tusho kubako Jadix sikera cyane ariko imbere ko twinjira cyane kujya n'indirimbo usuye kandi twibutse bijanye na Master Music bimeze gute ari ndahari muri labe bikwaye avansa biri gute ako sira bene ko avuga nirebo Master Music team bavuga ni team aparango lebo. Merci beaucoup Kivodo kubandi ngaho umunsi ni ibintu bidasanzwe ni The Black ari muri Black FM Jadix The Black Billy Man Boy muri Master Music ubwa mbere na mbere barabaramutsa nsize bameze neza Master Land ameze neza Momo Melody FIG nibaza yuko atabirebire mfise byo kuvuga kuri Master Music uko ndumwe mu baririmbyi ba Master Music ariko ikijanye na Master Music nibaza igihe muzofata kanya nakajyo ko gutumira umwe mu bagize Master Music na uri ngaha ariko na uri ndani na uri ngaha kwega mic gato kwega mic ni yosa kwega mic ariko ndi ngaha uyu munsi nka Jadix muri mvyo wa Master Music sindi ngaha uyu munsi nk'umuvugizi wa Master Music birafise rero ababijejwe nkumbure murashobora kuzoshika one day kuri Master Music mugatanga ubutumire ku bijejwe umunsi ndingaha kugira tuganire ku ndirimbo yanje shasha itwa Yolo ariko tukiringa hanyene ntuhave udutega ibintu byinshi baravuga ngo umuvyeyi mu rugo yavuze umwana arumva sivyo bisigura yuko hariho amajambo akoreshwa muri Master Music ariko Jadix utwumvira wumva integuro muri 2023 byifashe gutarindani muri Master Music kuko usanzwe uri umwana mu bandi bana usanzwe uri umusore mu yindi misore muri Master Music uravyumva anteta nibaza ko ivyo atangorane cyangwa kibazo biteje ni kwa kundi tutigera twicara Kivodo turota gukora nta mwanya wo gutakaza uhari nuno munsi naraye muri studio FIG yaraye studio Master Land yaraye muri studio muri 2023 nibaza yuko 2022 mutigeze mubona Master Music igaragara mu bitera mu bihirahereza umwaka kuvuga yuko atama offer twigeze turonka ahubwo hariho level cyangwa niveau twabonye ko tutariko turavuga ati no igikuru sukwihutira kugenda gukora ahubwo uwo mwaka twafashe ko twosa n'abantu bifunga gato kugira dutegure 2023 indirimbo nashoboye gukora je mu mwaka uheze yari indirimbo ikonfirmana n'ibikorwa nateguye muri 2022 mugabo
ku kintu cyo kugaragara cyangwa kuboneka mu biteramo hari amaoffer amwe twasubigiye inyuma kugira tubanze twitegure neza nkuko byamaya ubu rero muraje muri 2023 big baje baraje yuko 2023 sinigeze mbuja cyangwa ngo tugire iki ahubwo 2022 nibaza yuko re 2023 itandukaniro ritegezwa kuhaba kivodo ubwa mbere wagira guca Jadix duhuriye mwisho duhuriye hehe bijya rero n'ubu ugiye gusubira kubibona ko haragera igihe umuntu akavuga ati ifoko nitahura fo kwanza menye umugwi ndimwo menye ico ndiko ndarondera menye nico nshaka biratuma umuntu ashika ku ntego yifuza agakora n'ibintu vyiza bituma abantu bavyakira uko avyishakiye wenyene Jadix kivoda kwa jivize muri Master Music kwaje tubira bandaje no mu bindi bya 2020 ndabona yuko ubwo kutagagaye cyane aza tusigara ibintu bya birimani bwo kona zivyo warimo cyane imvugo zagiye ziba tibega byaje n'urubanza ruri mu mutungane bega ntibyo kintu zaraheze oya ibiri mu mutungane tuvyihoze gatoyi oya aratubwira gusa ntibirasobanuka aratubwira gusa baraheze iyo bigeze ico ni cyambere cyakabere cyo tubanza unyishure twa muri Master Music ibintu byo kuvugwa yuko atakazi kwasora cyane Master Music ahubwo uri mu bouncer wa Masterland big dusuye muri 2019 vraiment iki kintu no muri 2020 cyaravuzwe cyane Masterland Jadix bouncer wa Masterland gute ako byaravuzwe umugira inyuma ibi bintu ndibuka ko muri 2019 byaravuzwe ndagerageza gukora iganiro na Ozi muganda bisigura vraiment turi 2023 dusubire 2019 ariko erega twibutse n'umunyene udusigurire eske iyo mvugo ikoreshwa kugiti cyanyu niyo canke siyo kandi n'ubu bouncer nakazi no gakora kuko ndibuka je ntaramanuka kuza kubibujumbura nari mu bouncer muri boîte y'ingozi yitwa La Moda niyo mpamvu kivodo yavuze ati ngo yarambona ndumugangi nategezwa kuba umugangi ko akazi nakora byansaba ko ntegezwa kuba ndumugangi kivodo so iki kibazo reka ndacishure ari naryo rya nyuma n'irya mbere nkeka nzoba ndacishuye amen muri Master Music ndahari nk'umuririmbyi wa Master Music sindahari nk'umubouncer wa Masterland no muga nk'umunsi yoma offer akambwira Jadix ndakeneye ko umubouncer wanje nkabanzi ko ku kwezi yareho ikintu ninjiza I'm ready of all the time ndi tayari umwanya wari wose na Biggie ubunyene duheze kuri microphone niyansinyisha kontra ashaka Jadix ambere mu bouncer I can do that nta bikini bikiwe nta probleme yifitiye hamarore ibindi bibazo mwambaje ngaho bijanye na Billy Man Boy twahuye cyane ufite umupira ufite impapuro ico kibazo sinibaza ko uno mwanya ari wo mwanya wacu niyo mpamvu uwo munsi ndi ngaha narakoze indirimbo na Ellis Boy najengaha kugira dukore kwiyo ndirimbo ikintu kijana na Billy Man Boy narakoze press conference basi kimwe gusa siguciriye sigucya mugabo ufise exclusive bro ufise biriko birakuvugwako narakoze press conference ya Billy Man Boy so kuvuga yuko kugira nkore ijya press conference ya Billy Man Boy kwari kutamenya cyangwa ukudatahura abantu batari bahari abantu batavyumvise bazi abantu batari bahari zaraheze canke ubunye ni sawa abantu batari bahari kijya gihe nibaza yuko baragerageje kubikurikirana kuko nta rubuga na rumwe mu Burundi rushikiriza amakuru cyangwa abamenyesha amakuru batabivuze ku mbuga ahubwo bari kumbaza mbega bimeze gute bigeze he inavyo yakubajije ivyashatse kumenya n'ubundi kuko tuko turagaruka sivyo washatse ahubwo nivyo wabajije muri make muri Master Music dufocusing imbere ntidufokasinga muri Manboy na Master Music bafite bihuriye none canage Manboy ni gwawe nyine personal brand yawe Biggie tugende ikibazo ijambo kurindi ni fresh reka kuvanga mata n'amazi okay twagiye ntacu ndiko ndakwishura ntunkwagwanye ijambo rimwe kurindi Billy Man Boy narakoze press conference abantu benshi kandi naho nakoze press conference nuko nayikoze benshi bari basanzwe bazi ko Billy Man Boy ari brand ya Jadix the Black kuva muri Master Music okay mugabo je kugira nje hajya ntangaze press conference suko ku ruhande rw'abantu bayikoresha bayinyivye bariko bayikoresha bidaciye imbere y'amategeko sukuvuga ko atavyo bari bazi kuko maze kuronka impapuro zemera zikama uburenganzira bwo kwikoresha ku mugaragaro naragerageje kubarondera incuro nyinshi ment for bande badabojina kiri abariko barayikoresha batabifitiye uburenganzira ntabonzi nta nabo nshaka kumenya kuko je ndiko focusing ibikorwa b'imbere
ibiri inyuma niki ndakigarutseho kubera mwakimbaje mushaka kumenya umuco ndayikoresheje ndabahamagaye eske kubera iki mushobora kuguma mukoresha ibikorwa by'umuntu umuntu ntarafa kwanza naho nopfa ndafise abantu bategezwa gukurikirana imitungo yanje ko Billman Boy ni kimwe mu mitungo yiwanje just iyo tutajyamye tuba turiko turakrea uno muzi sishobora gukrea ikintu ca bigi ndagitereke ngaha hace haza undi muntu from nowhere acaza tora atangure kwinjiza amafaranga muri Master Music twamadukoresha ijambo rivuga ati inama isumba ingimba twarabaganirije turaganiriza manager wabo turaganiriza umusponsor wabo turabaganiriza nabo inyishu yagumye ivuga ati mwipfuza iki twarababwiye ico twipfuza kugira rero turinde dushika ku ntego yo gukora Billman Boy press conference nuko hari ivyo twaganiriye bitatoye intego kandi sikuvuga ati ngo ubutungane buri gihe hari ibintu abantu bashobora guheza hatigeze hatabwiyemwe ibintu by'ubutungane nivyo twifushije mugagushika no munsi igitangaje kandi kinababaje brand babandanya bayikoresha nta musi numwe w'igitangaro nzoja kuzibira umuntu umwe ngo ntukoreshe brand ariko ndasemerera uko bukeye uko bwije mu gihe inama isumba ingimba umunsi kujya nyene navyuse ntegura press conference ya Billman Boy ni nkuko undi munsi nshobora kuvyuka mvuga ati ubu rero zirahinduye imirisho kuko nta nkuba zibiri zitegezwa gusangira ibicu nibakore pourcentage ivyo bakora byose baze barandika ahantu pourcentage y'ivyo bakora byose kuva ijya tariki bandika ahantu umwe wese arura inyungu ziwe sinzogenda kubafata kivodo ariko hari umunsi bazokwipfuza Jadix ushakiki bya bindi nipfuza kera ntakivyemera ntakibitora ikintu rero ndababwiriye ngaha nibahagarike gukoresha izina Billman Boy nibashaka naho kubandanya bakoresha Billman Boy imijyango iracuguruye baze bavugane na nyene Billman Boy baze bayigure batari buyigure bahagarike kandi pourcentage ku kintu kimwe cyose bamaze gukora ndabivugiye nga waramaze kuyandikisha kivodo wewe warashitse muri press conference ya Billman Boy urumva hari kugira dushobore kubandanya neza Jadix cyo kimera kivodo reka twizamukire Jadix reka twizamukire ntago tahuye cyane turafise indirimbo nganshasha turafise indirimbo ora neza yuko indirimbo bisaba yuko tuyihagarira ko cyane sivyo gabigi turafise indirimbo bisaba ko tuhagarira ko cyane merci beaucoup twatutangwe na 2020 ugira ngo wibutse neza ivyo warimo turabizi je Billman Boy turabizi yamwe mwashaka umuco mwawuronse twawuronse kandi burya natwebwe uwo muco burya cyane burya twe nuturaba cyane tuduge kwijambo urafisa buraba ko ababifana babisangiye na cyane murabasani nye twagiye ku ndirimbo ntaco mwese muraba abanyengozi ntaco turagiye ku indirimbo ya Jadix the Braka ni indirimbo bura neza yuko yateguriwe inzira natabwibona kuri stati ya Ellis Boy sivyo Ellis Boy ndamubaza ati my brother unatawachiriye ngoma ni Ellis Boy nawe muri Bantu Boy yaramaze igihe nawe atari kuri bikogwa nawe uko nyene muri Master Music ubonye mwese muhura muri abantu